Twongeye kubaha ikaze banywanyi bacu bakunze bahire muri kurikirana muri mpande z'isi ikaze murano makuru aho tugiye kubabwira amakuru ariko aravuga ku isi muri kano kanya. Murano makuru turabwira amakuru y'intambara iri kwirahuza igihugu cy'u Burusiya n'igihugu ca Ukraine, ndetse turabwira havugwa mu Burayi, turabwira havugwa ku mugabane wa Amerika, ndetse turabwira n'avugwa ku mugabane wa Afrika. Kaze ni murano makuru. Twongeye kubaha ikaze rero twibutsa kugira sabone cyangwa kugira subscribe abakoresha ururimi rw'icyongereza. Kaze murano makuru. Nkuko twe tubabwiye rero amakuru yashitugiye kuyahera ku ntambara iri kwirahuza igihugu cy'u Burusiya n'igihugu ca Ukraine. Intambara rero ikaba imaze gutandukira mu kwezi kwa gatandatu. Intambara ikaba yaratanguye nkuko mubizi mwese nkuca Urusiya bwatanguje bwise special operation. Special operation ikaba yari gukingira imbibe z'Urusiya ngo zazigaramiwe n'ibigwanisho byari ko yarava mu burengerazuba bw'isi, aho igihugu cy'u Burusiya cakiriza igihugu ca Ukraine ko kiko kirateza umutekano muke mu karere Urusiya bwari buherereyemo, maze igisirikare ca President Vladimir Putin kitangura ibitero ku gihugu ca Ukraine. Ubu rero turi mu kwezi kwa gatandatu bino bitero bitanguye, aho biboneka rero muri bino bitero Uburusiya buriko buragira mu gihugu ca Ukraine ko atasinye na ntoya yuko ibitero by'Uburusiya ku gihugu ca Ukraine bishobora guhagarara, ndetse tanisinye na ntoya ihari ko iyi ntambara mu misi ya vuba ishobora guhagarara, aho abahinga n'abashakashatsi mu by'intambara bavuga ko iyi ntambara ishobora no guheza uwundi mwaka ndetse igatangwa n'uyundi itarahagarara, kuko mu mpande zose zibiri bitaboneka ko hari n'uwiyumvira ko uhava haba n'ibiganiro vy'amahoro kuri izi mpande zibiri, ahubwo ico bariko barihutira kuri zino mpande zibiri zihanganye zose, umwe wese ariko yihutira ukuntu yoronka ibigwanisho bikaze kurusha uwundi kugira ngo yigizeyo uwundi. Karorero igihugu ca Ukraine kibana kirondeza aho hose hova ibigwanisho bikomeye cyane rwose bishobora guhangana n'ibigwanisho vyose. Turutse ko igihugu cy'u Burusiya cyo gisanzwe gifise ibigwanisho by'ubwoko bwinshi cyane rwose, ndetse n'amamisire akomeye cyane rwose, ndetse bivuga ko amamisire menshi yo mu biko bw'igisirikare cy'u Burusiya kitarayakoresha, kuko ubunini bwayo n'ubushobozi bwayo, kuko hariho ubu bivuga ko igihugu cy'u Burusiya gifise n'amamisire ashobora imisire imwe yonyene kurandura igisagara cyose kizima. Amamisire rero igihugu cy'u Burusiya kikaba kitarayakoresha, ariko rero ku munsi w'ejo umuvugizi nako umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu y'Uburusiya Sergei Lavrov akaba yavuze ko ngo Uburusiya buriko buriyumvira ko bushobora gukoresha ibindi bigwanisho bikomeye cyane rwose inyuma yaho igihugu ca Ukraine kironkeye ibigwanisho by'amamisire hatera kure cyane rwose mu bwoko bwa HIMARS byatanzwe n'igihugu ca Amerika. Turabandanya n'ano makuru yacu rero atuye kubabwira ibiriko biraba rero ku ntambara iriko iraba muri kariya karere kuri uno munsi. Muri kano karere rero ku rubuga rw'intambara, intambara zikaba zabandanije ni nyuma yaho ku munsi w'ejo gusa igihugu cy'u Burusiya n'igihugu ca Ukraine bagiraniye amasezerano yo kugira ngo ibifungurwa bitangure herekanywe ku isi bivuye mu gihugu ca Ukraine, na cyane cyane igifungurwa c'ingano zisanzwe zirimwa ku bwinshi cyane rwose mu gihugu ca Ukraine n'igihugu cy'u Burusiya. Ibivuko bitatu rero byose byari bisanzwe bishobora kushika ku gihugu ca Ukraine. Uburusiya nibwo busanzwe bugenzura muri kino gihe, aha tuvuga nk'ikivugo ca Mariupol n'ikivugo ca Odessa n'ikivugo ndetse no mu gace no kivuko co muri kiyaga cirabura canke Black Sea. Bino bivuko rero byose bikaboneka ko Uburusiya aribwo bari bugenzura, ariko rero bakaba barasinya amasezerano ku munsi w'ejo mu gihugu ca Turkiya, aho igihugu cy'u Burusiya n'igihugu ca Ukraine bumvikanye ko bagiye kureka ingano zishoke zive mu Burusiya ndetse zive no muri Ukraine. Tubuse ko atari ingano gusa, ahubwo n'umwavu nawo usanzwe uva mu gihugu cy'u Burusiya ari mwinshi cyane, nawo uzokwemererwa kongera gushorwa ku isoko mpuzamakungu. Bikaba biri muri no masezerano maremare, amasezerano yarahagarariwe n'umunyamabanga mukuru wa ONU na President Eduardo wa Turkiya, ndetse n'abategetsi bakuru baserukiye igihugu cy'u Burusiya n'igihugu ca Ukraine, harimo ndetse no mushikiranganje twavuze imbere w'imigenderanire n'andi makungu Sergei Lavrov w'igihugu cy'u Burusiya. Akaba yari muri bino biganiro byari bimaze iminsi bihuza zino mpande zose mu gihugu ca Turkiya. Amasezerano rero nubwo yatewe ku mukono ndetse yakemezwa ko agiye guca atangura kuja mu ngiro, biboneka rero ko amasezerano atariko by'ukuri atoba agiye kubahirizwa. Ariko rero umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu y'Uburusiya yashikirije ikiganiro kirekire nyuma y'amasezerano amenyesha ko Uburusiya buzokorera ibishoboka byose kugira ngo abwubahirize amasezerano. Ariko rero ico tubona nuko imvugo ishobora kuba itabaye ingiro. Kubera iki tuvuze ko imvugo ishobora kuba itabaye ingiro? Turababwira muri aya makuru mu kanya ivyabaye.
Imvugo rero gishobora kuba itabaye ingiro y'amasezerano Uburusiya n'igihugu ca Ukraine basinye ku munsi w'ejo, aho ndetse Perezida Zelensky wa Ukraine yari yashimye ano masezerano ahavuga ngo igihugu ciwe kigiye kuronka amamiliyaridi y'amadolari y'abanyamerika kubw'ingano zizoba zishobotse ziva muri kino gihugu ca Ukraine. Tubitse ko igihugu ca Ukraine kivuga ko gifise mu bubiko bwaco hafi amatoni miliyoni 25 z'ingano ziri mu bubiko bw'igihugu ca Ukraine. Izi ngano zose zitegekanywa gushorwa ku isoko mpuzamakungu. Tubibutse ko abarimyi ba Ukraine ari abantu barimyi ba mbere ku isi yose barima ingano nyinshi cyane gose agasubira igihugu c'Uburusiya. Iki gihugu rero kikaba kiteze kwakira nibura ngo imiliyaridi 2 z'amadolari y'abanyamerika ku ngano kizoshora uwo mwaka, mu gihe vyogenda neza nk'uko muri amasezerano bari bumvikanye ku munsi w'ejo yoshirwa mu ngiro. Ariko rero amasezerano bikaba bibona ko hatanguye kuba intambamyi ejo kugira ngo aya masezerano ashigwe mu ngiro. Turabwira rero ingene vyagenze n'igituma twikeka ko aya masezerano yobaje kuri Uburusiya bwisubiye ko atagiye gushigwa mu ngiro. Mutine biki vyabaye rero vyotuma amasezerano vy'ukuri adashirwa mu ngiro. Uburusiya bwakoze ibitero kuri no muzi, aho bwateye misile zishika 10 ku kivuko ca Odessa. Kino kivuko ca Odessa rero nico kivuko ca mbere cari citezwe ko kigiye gutangura gukora ubwa mbere ibindi bivuko vyose, kuko kino kivuko nico gishika neza ahari ingano ku butaka bwa Ukraine. Kino kivuko rero coba nico cari kigiye kwakira ubwato bwa mbere bugiye gutora zino ngano. Ariko rero no musi Urusiya bukaba bwazindutse buhamijagira za misile ibi, ndetse bikaba vyahise vyamirizwa n'umunyamabanga mukuru wa ONU ndetse n'ubumwe bwa Buraya ndetse na Amerika muri rusange. Bavuze ko ngo Urusiya biboneka ko aya masezerano bwasinye ku munsi w'ejo budashaka ko aja mu ngiro. Ariko rero Urusiya bwamenyesheje ko bwakoze bino bitero kuri kino kivuko ca Odessa gisanzwe arico bivuga ko cari gutangura gukoresha kugira ngo zino ngano ziveho. Ko rero Urusiya bumenyesha ko ngo bahateye amamisile kubera ngo hari bwamaze kumenya ko hari ibigwanisho bije kuhashikira, kubera ngo bikikitse mu kiza wabuza gutora ingano kubazana ibigwanisho. Ngo rero Uburusiya bukaba bwari butagetinze ubwato buzanye ibigwanisho bivuye muri Amerika bije muri kano kare, ndetse Uburusiya bukaba bwahise bumenyesha ngo amasezerano yose bwasinyiranye n'igihugu ca Ukraine ko atarimwo ayo korohereza igihugu ca Ukraine kugira ngo cinjije ibigwanisho. Aho hose rero Uburusiya buzobona ko ubwato bwose buzokwinjira muri kano kare buje gutora ingano bukaza buzanye ibigwanisho ko buzoba buri target y'Uburusiya. Ariko rero abarabira hirya no hino ibintu n'ibindi bavuga ko Uburusiya bushobora kwitwaza ibinyene bugatera n'ubundi bwato buje gutora ingano, bubwagiriza ko bufise ibigwanisho indani muri bwo, na cyane ko Uburusiya butera amamisile akomeye cyane gose mu bwoko bwa Kariba aturira ico cose kiyatewe ko udashobora kuronka ivyemezo canke ivyo bita evidence yuko ico gikoresho Uburusiya bwateye ko ivyo bigwanisho Uburusiya buvuga byari birimo muri bitero. Rero byabaye kuno munsi vy'amamisile yatewe nyene havuye mu kiyaga ndetse cirabura, nyene ikiyaga cirabura. Uburusiya bwamenyesheje ko bugiye kugurura abamisile yasambuye n'iyindi inzu bivuga ko ndetse ngo yapfiriyemo abantu 2 b'abasivile bari muri ino nzu. Ibindi bitero by'Uburusiya bikaba vyabaye mu karere ka Kharkiv, aho ndetse ngo bivuga ko naho nyene hakomerekeye abantu batari bake. Ibitero bikaba vyaguye ku kigo Uburusiya bwari bwiketse ko cari kigo cishira hamwe mpuzamakungu ngo, ariko Uburusiya bwari bwiketse ko kino kigo naco nyene coba cari mu bigwanisho, maze Uburusiya buharunda za misile. Biboneka rero ko muri no minsi Uburusiya buriko bukoresha za misile na cyane ziva mu kiyaga, mu mato y'Uburusiya y'intambara ari mu kiyaga cirabura azitera mu gihugu ca Ukraine. Tubutse ko mu kiyaga cirabura canke Black Sea hari amato y'intambara kugeza iyi saa turiko turavuga amakuru arenga 50 y'igisirikare c'Uburusiya yose iteze kurasa umwanya wari wose. Amamato rero bikaba ariko vyazemyishijwe ko Uburusiya bugiye korosha gutanga inzira ku mato yose ya gisivile azoba agiye gutora ibifungurwa mu gihugu ca Ukraine. Turabandanya n'ano makuru yacu. Ibindi bitero rero vyabereye mu karere nyene ka Odessa, aho igisirikare c'Uburusiya gihanganye n'igisirikare ca Ukraine, aho igisirikare ca Ukraine kiriko kiragerageza kubandanya kuraba ko cyo kwigizayo abasirikare b'Uburusiya bisa nuko bagenzura akarere kose ka Odessa mu rusange. Tubitse ko akarere ka Odessa nako kagizwe n'intara ya Luhansk ndetse na Republic Donetsk n'intara ya Mariupol muri rusange. Intara ya Mariupol rero igisirikare c'Uburusiya kikaba carayifashe ndetse ukigenzura ubu rero, ndetse hakaba havugwa ko
Uburusiya bwaba buriko burakora amanyanga y'amayeri ngo kugira ngo bukoreshe amatora y'ibwirizwa shingiro muri tuno turere bumaze kugendura ibi rero, ndetse Amerika ikaba yahise ivyamiriza ko uri hamwe vyoba hari hamwe Uburusiya bwotegura aya matora y'ibwirizwa shingiro nk'uko bimaze kumenyeshwa n'iperereza rya Amerika ndetse n'iperereza ry'Ubwongereza ko Uburusiya bushobora ngo muri uku kwezi ngo mu kwezi kwa 12 k'umwaka ko Uburusiya bwaba buriko bwitegura gukora amatora y'ibwirizwa shingiro canke referendum muri tuno turere bumaze kugenzura ko ngo Amerika itovyihanganira na gatoya ngo Uburusiya buzoce bufatirwa ibindi bihano bikomeye cyane gose kurusha ivyo Uburusiya bumaze gufatirwa. Ariko rero bikaba biboneka ko bidateye ubwoba Uburusiya kuko ngo imigambi yo kwitegura gukora amatora y'ibwirizwa shingiro ngo yoba igeze kure cyane gose nkuko bibandanya bivugwa n'ubutasi bw'Abongereza MI6 ndetse na MI5 y'Abanyamerika. Ibi rero bikaba biboneka ko Uburusiya butagiye gusubira inyuma muri kano karere bushaka by'ukuri kwigarurira kano karere kabe agace k'Uburusiya nkuko bwabigize mu ntara ya Crimea mu 2004 aho intara ya Crimea ubu itwagwa mu gihugu cy'Uburusiya nubwo ifise ubwigenge nk'intara yigenga, ariko ikaba iyoboka igihugu cy'Uburusiya ndetse ikaba ikoresha n'amafaranga y'Uburusiya na banki zaho zikaba hari zitwagwa mu gihugu cy'Uburusiya. Turabandanya n'ano makuru yacu. Abashakashatsi n'abahinga rero mu vy'intambara babandanya kuvuga ko intambara ya Ukraine n'Uburusiya inyuma yo konona ibintu byinshi cyane gose ndetse guhindura imibereho y'abantu baba ku isi mu bihugu vyinshi ngo ishobora guteza ibyago by'intambara ya gatatu y'isi yose. Ikicegeranyo kindi cyakozwe n'ikinyamakuru TFI candikira mu burengerazuba bw'Uburayi kimenyesha ko kino kinyamakuru ngo ibyago ni byinshi cyane gose ko intambara ishobora kwadukiramo intambara ya gatatu, ndetse muri kino kinyamakuru ubushakashatsi cyagize kimenyesha ko ngo n'ibigwanisho by'umara nka za misile za nucleaire ko zishobora gukora muri intambara ngo hamwe intambara yobandanya ukwikwira abango kubera ishavu ry'Abanyamerika ndetse ngo n'ibihugu bya Burayi bimwe byo kubandanya byongera ibigwanisho bikomeye cyane gose igihugu ca Ukraine. Ngo birero biboneka ko Uburusiya bushobora kugera aho bidashobora kwihangana bivanye n'ibigwanisho bizoba biriko biratangwa muri kino gihugu. Ngo nakarorero gutanga ngo ni nk'igihe igihugu ca Ukraine cyo decida mu bigwanisho kizoba gifise kubitera mu gihugu cy'Uburusiya, ngo Uburusiya rero bukaba butokwihangana ibi ngo bushobora guca ndetse bwerekeza za misile zabwo zikomeye ku bihugu byaba byavuyemo bino bigwanisho. Twibutse ko Uburusiya bumaze kwitegura ku mbibe zose z'Uburusiya aho bwashizeho amamisile ashobora gutera amamisile yambuka imbibe yitwa ama ICBM ashobora gutera ahariho hose ku isi. Aha bivugwa ko ngo ku mbibe zose z'Uburusiya amamisile yaramaze kwesitara. Igihe rero byo ngombwa ko Uburusiya buyakoresha okuba gusa kuhita bayatera. Twibutse ko intambara igitangura Perezida Vladimir Putin yahamagariye abasirikare bajejwe ibigega by'amabombe ya nucleaire kuba biteguye igihe cyose ngo bame bari maso, ariko rero bikaba byagarukiye ngaho. Ariko rero bikaboneka ko ubu kandi ngo igikoreshwa ya bino bigwanisho by'umara byoba bisubiye kuba ku rugero rwo hejuru, mu gihe Amerika iboneka ko ubu atakigwanisho na kimwe ifise mu bubiko bwazo idashaka guha igihugu ca Ukraine kugira ngo igihugu ca Ukraine kigizeyo abasirikare abo Uburusiya bateye ku butaka bwabo. Turabandanya n'ano makuru tubabwira ivy'iki kinyamakuru nyene kiko kiravuga ku bijanye n'intambara ikirahuza Uburusiya na Ukraine. Iki kinyamakuru kandi rero kibandanya kivuga ko ngo mu gihe Ukraine ngo hirahira igatera ibombe iyo ari yose ngo mu gihugu ngo c'Uburusiya ngo intambara ngo ca iba ikomeye cyane gose, na cyane ko ngo Uburusiya bwamenyesheje ko igihe Ukraine izotera amabombe ku butaka bw'Uburusiya ko ngo umugwa mukuru wa Ukraine Kiev uzohita utwikwa n'amabombe y'Uburusiya, na cyane amabombe akomeye cyane gose ashobora kurandura igisagara, amabombe yitwa tsunami asanzwe afiswe n'igisirikare cy'Uburusiya. Ubu kino gisirikare cy'Uburusiya kikaba kitarakoresha buno bwoko bw'ano mabombe ku butaka bwa Ukraine. Uburusiya rero ngo bukomeje kurabira hafi ibyo bigwanisho biriko birava muri Amerika, ndetse Uburusiya biciye ku muvugizi wabwo Igor ku munsi w'ejo bukaba bwamenyesheje ko ngo bwasambuye amaburende 4 yo mu bwoko bwa HIMARS, amaburende igihugu ca Ukraine kimaze guhabwa muri iyi minsi, ndetse bukamenyesha ko bwakoroye n'indege imwe yahawe igisirikare ca Ukraine yitwa Su-25. Ibi bikaba byamenyeshejwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abasi bw'Uburusiya ku munsi w'ejo, aho ariko aramenyesha ibyo bitero byari byakozwe n'igisirikare ca Ukraine mu karere ka Kiev, nayo akaba ari intara igira ari umugwa mukuru ugira kabiri w'igihugu ca Ukraine. Turabandanya n'ano makuru yacu.
tukivuga nyene amakuru ajanye n'intambara ya Ukraine n'Uburusiya, Perezida Joe Biden wa Amerika uno munsi yongeye kwemera ayandi mafaranga aregera ku miliyoni amajana 270 z'amadolari y'abanyamerika zo gufasha igihugu ca Ukraine. Amahera rero akaba azoba agizwe n'ibigwanisho bindi vyo mu bwoko nyene bwa HIMARS n'andi mamisiri ndetse n'amadrone mato mato cane gose igihugu ca Amerika gisanzwe gikoresha mu ntambara yitwa Phoenix drone. Izi drone rero zikaba zizewe cane gose yaba mu guhitinga target canke mu kugema ico baba bashatse kugema n'aya madrone. Utu drone rero ngo zikaba zitanaboneka cane gose mu maradare. Izi drone rero bikaba binagoye kuzikorora. Izi drone rero zitwa Phoenix zishika ngo 80 zigiye guhabwa igisirikare ca Ukraine ndetse ngo n'andi misile system mu bwoko bwa HIMARS n'andi mamisire agiye guhabwa igihugu ca Ukraine bivuye kuri izi miliyoni amajana 270 zemewe na Perezida Biden. Nyuma y'umunsi umwe gusa aho umushikiranganje wo kwivuna amazi wa Amerika Lloyd Austin ndetse n'umushikiranganje wo kwivuna amazi wa Ukraine bari bagiranye ikiganiro ndetse bagashikiriza abanyamenyesha makuru bari muri Pentagon ibimaze gushika ko aho kuva intambara itanguye hagati gufashanya na Amerika n'igihugu ca Ukraine. Ubu rero uno munsi Perezida Biden akaba yahise yemeza ko igisirikare ca Ukraine kigiye guhabwa ibibindi bigwanisho ndetse ni nyuma yaho umugore wa Perezida Zelensky yari yashikirije ku munsi w'ejo ijambo inama nshingamateka ya Amerika ayisaba ko Amerika yotanga ibindi bigwanisho ndetse ngo n'abandi bose bafasha igihugu ca Ukraine ko botanga ibigwanisho kugira ngo igihugu ca Ukraine kibandanye gikingira inzira karengane ziriko ziricwa muri ntambara. Aho uyu mugore wa Perezida Zelensky yerekanye amafoto atebwoba y'ukuntu abantu bicwa muri ntambara mu gihugu ca Ukraine, maze abajejwe Kongre ya Amerika bahita bemera ko bagiye gutora handi mategeko yo korosha ubufashanya hagati y'igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Uburusiya ndetse bakaba nako igihugu ca Ukraine n'igihugu ca Amerika muratunga yo gufashanya na cyane cyane kubijanye no gutabara igihugu ca Ukraine mu ntambara kirimwo n'igihugu c'Uburusiya. Turabandanya nano makuru akurikira twabwira kubijanye n'ibitoro na gaze byo mu bayi. Ibihugu rero vya Buraya ngo vya bitanguye gutana ko umwikomo ndetse bimwe bivuga ko ngo bamwe ariko barabigiramo uruhara ugucererwa kwisanura y'umuhora wa Nord Stream 1 n'igihe igihugu ca Canada cari gisanzwe gikorana amatiyo ndetse n'ibindi byose byo gusubiza hano matiyo kikaba coco carabirekuye ku mwanya kimugika mu Rusiya. Ariko rero ibice bimwe vya bino ibikoresho bigiye byari kugenda gufasha gusanura ano muhora uno muringoti utwara ibitoro na gaze mu Burayi bikaba biheze mu gihugu c'Ubujerumane. Ubujerumane rero ukaba bwase kubirekura ngo kubera ibikoresho biri mu byafatiwe ibihano biri mu byashiriweho ibihano n'ibihugu by'umwe bwa Buraya. Ibihugu by'umwe bwa Buraya ariko bimwe bikaba bitabona ibintu kumwe, aho bivuga ko Ubujerumane bwerekura bino bikoresho na cyane cyane ko n'Ubujerumane ubwabwo bukeneye igaze cyane gose kuko igihe hohera nk'ukwezi ngo igaze itabonetse no mu gihugu c'Ubujerumane. Igihugu c'Ubujerumane cotakaza hafi muri yaridi w'amayero mu kwezi kumwe gusa ndetse abanyagihugu rero muri kino gihugu bakaba batoronka uko babigenza cyane cyane mu gihe c'imbeho nyinshi cyane gose baba bakeneye gaze nyinshi. Ibihugu rero byinshi by'Uburayi nk'ibihugu vya Norway ndetse na Poland n'ibindi bikamenyesha ko byo bigiye kurondera ahubwo gwindi nzira yo kugira ngo bironke gaze iva mu Burayi n'ibitoro biva mu Burayi, aho bavuga ko bashobora gukoresha ubwato aho gukoresha inotiyo ya Nord Stream 1 kubera biboneka ko inotiyo ikiri mu matati kubera igihugu c'Ubujerumane chance kurekura amatiyo. Igihugu c'Uburusiya naco kimenyesha ko igihe Ubujerumane buterekura ano matiyo ko igihugu c'Uburusiya kizobandanya kuba kirahagaritse ivyo gutanga ibitoro biciye kuri no muhora wa Nord Stream 1. Ibi rero bikaba bishobora gutuma Uburayi ibihugu byinshi bibura ibitoro ndetse bikabura n'umuriro muri rusangi. Ariko rero haraba ibiganiro hagati y'ibihugu nyene ubwavyo vya Buraya vyumvikana ivy'ibihano vyashiriyeho Uburayi kubijanye n'ibikoresho vya tekinoloji, aho bavuga ko rero ibikoresho bijanye n'ivy'umuyagankuba ndetse na gaze n'ibitoro ko vyorekurwa ndetse bigakurirwaho ibihano kugira ngo Uburusiya bubandanye buha ibitoro Uburayi, ndetse kuko bivugwa ko nubwo Uburayi buriko buragerageza kurondera ibitoro na gaze ahandi mu bindi bihugu, ariko rero Uburayi haracari kure cyane gose, haracari intambwe nini cyane gose ko Uburayi bushobora guheba burundu gukoresha gaze n'ibitoro biva mu Burusiya. Ndetse aho ibihugu byinshi cyane gose bivuga ko bishobora gufata imyaka ishika 20 canke 25 ngo bitaraheba
kuba byizera gukoresha gaze gusa n'ibitoro biva mu Burusiya kubera ukuba Uburusiya buri hafi cyane gose ibihugu vya Buraya ndetse ibitoro biva mu Burayi na gaze biva mu Burayi ibitoro nako biva mu Burusiya na gaze biva mu Burusiya ikaba izimuse cyane gose ugeranije niva mu bindi bihugu kuko iva mu bindi bihugu ishishika mu bihugu vya Buraya izimvye cyane bigatuma abanyagihugu bayigura ku mafaranga menshi cyane gose n'amareta yo mu Burayi bigatuma ahahombera amafaranga menshi rero ngo rero hacari urugendo rurerure kugira ngo ibihugu vya Buraya bishobore kuvavanura burundu no gukoresha gaze n'ibitoro biva mu gihugu ca Buraya mu gihugu c'u Burusiya. Muradutunga turabandanya n'ano makuru yacu. Tukivuga rero aya makuru nyene mu gihugu ca Ukraine ngo hoba hariyo amasenari bandi benshi bagiye yo gutabara igihugu ca Ukraine. Twibutse ko mu minsi yeze ko igisirikare c'Uburusiya bishiye ku muvugizi w'ubushikiranganji bwo kwivuna amazi bw'Uburusiya yamenyesheje ko ngo hariyo amasenari bashika ibihumbi 15 intambara ikaba yatanguye hari amasenari bashika ku bihumbi 27 bamwe bakaba barishwe abandi barafatwa ariko rero biboneka ngo ko hoba haragiye amasenari nk'uno munsi video yashizwe ahabona n'ubushikiranganji bwo kwivuna amazi bwa Ukraine aho habonekanye amasenari benshi cyane gose bavuye mu gihugu ca Georgia bari kumwe n'abasirikare ba Ukraine hakaba aribo bacungereye amarembo yinjira ku mugwa mukuru Kiev wa Ukraine aho rero biboneka ko aba masenari ari benshi cyane gose kuri buno butaka bwa Ukraine bariko baragerageza gufasha igihugu ca Ukraine kugira ngo igihe Uburusiya habwotera uno mugwa mukuru batabare uno mugwa mukuru wa Ukraine. Turabandanya n'ano makuru yacu tubabwira nyene ivyo ntambara. Abandi basirikare benshi rero cyane b'igihugu ca Ukraine bariko baragira imyimenyerezo hirya no hino ku isi. Aha twavuga nk'abariko baragira imyimenyerezo mu gihugu c'u Germany abakoresha amaburende ndetse n'ibindi bigwanisho vyatanzwe na kino gihugu ndetse n'ibigwanisho vyatanzwe n'igihugu c'u Faransa nk'amaburende ndetse n'amadrone n'ibindi bikoresho bisanzwe ndetse n'inkoho zindi zisanzwe zikoreshwa mu bihugu vy'Uburayi ndetse n'igihugu ca Amerika. Abandi basirikare benshi ba Ukraine kandi bashika ku bihumbi 5 bakaba bariko baragira imyimenyerezo mu gihugu c'Ubwongereza aho abantu basirikare bose bariko barahabwa imyimenyerezo mu migwi itandukanye bivanye bamwe bose n'ivyo bariko bariga. Hariho abariko baragira imyimenyerezo mu bijanye no gutera amamisire ndetse n'abariko baragira imyimenyerezo mu bijanye no kurasisha inkozi zisanzwe n'abariko baragira imyimenyerezo mu gukoresha amaburende na cyane amaburende yasanzwe yaravuye mu burengerazuba bw'isi. Bikaba bivugwa rero ko bano bose bariko baragira imyimenyerezo ngo igihe bagaruka muri Ukraine bishobora kugira ico bihinduye ku rugamba ruriko rurahuza igihugu c'Uburusiya n'igihugu ca Ukraine. Ariko tukivuga ivyo amasenari rero no ku ruhande rw'Uburusiya biraboneka ko hariho abasirikare benshi bavuye muri Chechnya bariko barafasha igihugu c'Uburusiya. Nkuno munsi habonetse abandi basirikare benshi bavuye mu gihugu ca Chechnya bariko baragenda gufashanya n'abandi basirikare b'Uburusiya. No kuvuga ko kuri zino mpande zose zibiri ariko harakoreshwa amasenari yaba igihugu c'Uburusiya kiriko ikoresha amasenari abavuye muri Middle East nko mu bihugu za Syria ndetse n'ahandi bafasha uruhande rw'Uburusiya n'abandi rero bari ku ruhande rwa Ukraine. Intambara bigatuma ikomera cyane gose ko intambara iriko iragwanwa n'ibihugu byinshi cyane gose ndetse akaba nabyo bituma bavuga ko intambara ishobora kwadukiramo intambara ya gatatu y'isi yose. Turabandanya n'ano amakuru akurikira adushikana ku mugabane wa Afurika. Kaza amakuru rero havugwa ku mugabane wa Afrika nkuko tubabwiye amakuru ariko aravugwa ku mugabane wa Afrika. Perezida wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara ku munsi w'ejo yaragendeye igihugu ca South Africa aho yakiriwe na mugenzi wiwe Cyril Ramaphosa aho baganiriye cyane ku by'imigenderanire iri hagati ya bino bihugu byose bibiri ndetse no gufashanya mu by'ubutunzi. Ariko rero ikindi baganiye ko cyane gose nibijanye n'intambara iriko irahuza igihugu c'Uburusiya n'igihugu ca Ukraine aho rero bose bashimye kubona ngo Ukraine n'Uburusiya bashize hamwe bakumvikana ku masezerano yo kurekura ibifungurwa bikava mu gihugu ca Ukraine ndetse no mu gihugu c'Uburusiya bikabandanya bikagenda ku isoko mpuzamakungu. Aho Perezida Cyril Ramaphosa yamenyesheje ko ari inkuru nziza cyane gose kubona ibihugu vya Afrika bisanzwe byinshi bikoresha ifumbire ivuye mu gihugu c'Uburusiya bigiye kongera kuronka ifumbire. Alassane Ouattara akaba yamenyesheje ko bagiye gufashanya vya hafi n'igihugu ca Afrique du Sud na cyane mu budandaji ndetse no mu guhanahana ibidandazwa n'ibindi bintu nko guhanahana abanyeshure biga bose muri bino bihugu bibiri bisanzwe bifitaniye ubucuti kuva kera cyane gose. Aho bamenyesheje ko uyu Alassane Ouattara yaraje kugira ngo bakomeze ubucuti busanzwe buri hagati ya bino bihugu bibiri. Turabandanya n'amakuru yacu avugwa ku mugabane wa Afrika.
Igihugu ca Mali ku munsi w'ejo kimenyesha ko cishe abagwanyi bo mu bwoko bo mu hari jihadi bashika indwi bari bateye ikambi nkuru yo muri kino iri hagati na hagati mu gihugu ca Mali. Ngo bagwanyi ngo bari benshi cyane gose bateye ikambi nkuru ngo bari bafise intumbero yo kwiba ibigwanisho muri no kambi, ariko rero basanga abasirikare muri no kambi bari maso, maze rero intambara bikaba yamaze hafi amasaha 2 bariko baragwana n'abana bagwanyi, bicamwe abagwanyi bashika indwi, abandi bashika 20 barafatwa mpiri, aho abanyagihugu bo muri kano karere kaberemo zino ntambara bavuga ngo bari bazi ko hari isi n'ijuru ibasenyukiye, kuko havugiye ibigwanisho bikomeye cyane gose, aho havugiye ngo amabombe ndetse n'indege zakoze, aho ngo abanyagihugu bari batekewe n'ubwo bataramenya ivyabaye. Mu nyuma abanyagihugu baza kubwirwa ko cari igitero cakozwe n'umugwi w'abajihadiste bari bateye ino kambi, ariko rero ngo basirikare ba Mali bisangwa bari maso, maze barivuna bano bagwanye umuhari wa Kisilamu bari batekano ino kambi. Turabandanya n'amakuru yacu. Tuve muri Mali dusimbire muri Madagascar. Muri Madagascar ku munsi w'ejo uheze ku mugwa mukuru Antananarive harabaye urubanza rw'aba masenari b'abafaransa babiri bagirizwa ko bari baje muri kino gihugu kwica perezida wa kino gihugu. Akaba rero urubanza rwabo rwaciwe ndetse umutekano ukomeye cyane gose, aho hari haboneka ko hari hacungirewe n'abasirikare benshi ndetse n'abapolisi benshi bari bacungire bano masenari babiri b'abafaransa, mu gihe bagezwa mu rukiko rwo kuno mugwa mukuru w'igihugu ca Madagascar Antananarive. Bakaba rero baciriwe hagati, umwe akaba baciriwe imyaka 25 uwundi 20. Aba rero bano masenari no bariko bakaba bahagana ivyaha bagirizwa, ndetse abababuranira bakavuga ko ngo bobo batari baje kugira ngo bice perezida, ngo ahubwo bari baje ngo kurondera ngo amakontra, ngo bivanye ngo n'umugwa wabo basanzwe bakora uwo masenari, ariko ngo ntibari baje kwica perezida w'igihugu ca Madagascar. Urubanza rwabo rero rukaba ngo mu kwezi kw'icenda, akaba ariho ruzosubira kumvirizwa niba igihano baciriwe na sentare uno munsi arico kizobandanya canke ibindi ibihano bizogabanwa canke hazoba ibindi vyongerwa ko mu birego basanzwe baregwa. Ariko rero bakaba bano bamusendeze basaba ngo ko urubanza rwabo rwo kunguruza rugacibwa n'amasentare mu Bufaransa, kuko batizeye ko amasentare yo muri kino gihugu bacira urubanza adahengamiye kuri leta ya kino gihugu. Aha rero niho duciye turangiriza ano makuru avugwa ku mugabane wa Afrika. Mwakoze mwese habayakurikiranye, mukomeze kugira ibihe byiza. Imana ishikare kubazigama, twibutsa kugira sabone cyangwa kugira subscribe ndetse no kugira share na comment na like kurano makuru yacu. Mwakoze mushikare kugira ibihe byiza, aye ikaze no mu bindi biganiro byacu bica ku channel yacu. Mwakoze cyane kubana natwe.